bwacu Burundi bisezerano 우리 집 아래 집만 우리 uburuhukiro babera 우리 7월의 amahanga yose yibonamo uhoraho imana yaragutoranije ushizwe hejuru ganza saba umwami yesu yimye ingoma ushizwe hejuru ganza saba kayangarura bewe akayaga kampuremuye yahute amahanga yose azohaguruka aje kukuraba sangwa sangwa ingoma imana ihanga uburundi shinga imizi itsimbatara ibendera n'intsinzi rihungabane Burundi bwacu Burundi gisezerano uri ijambo imana uri uburuhukiro bwabera uri kirore amahanga yose yisangamo uhoraho imana yaragutoranije usize hejuru uri kukira umwami yesu yimye ingoma usize hejuru ganza saba kayangana urabewe akayaga kakwemuye ragahute amahanga yose azohaguruka aje kukuraba sangwa sangwa ingoma imana ihanga uburundi shinga imizi itsimbatara ibendera ry'intsinzi rihungabane mu makungu imana ihanga uburundi kakiza mutabazi rizigiro uwagutoranije akunezerewe Burundi bwacu Burundi gisezerano ishime utaziye iyakuremye kuko urabikwiye wararuhijwe none uragumutse warababajwe none urababariwe ntiwiruhutse Burundi bwacu Burundi buhire shinga icumu mu mashinga gaba intahe y'ubugabo bw'ubugingo warapfunye ntiwapfuye warahamishijwe ntiwahababuka uhagurukana ubugabo buri kukira komerwa amashina makungu uhaba imvunu n'abawe isamirane mu mashinga isamirane mu mashinga Burundi bwacu ragira abasukuru ramutswa intahe n'ibihugu ufatanije ishaka n'ubuhizi fuza impundu wiganzu wakugaza Burundi bwacu mbora mutima kuri twese tugutuye amaboko umutima n'ubuzima imana yakuduhaye ikudutungire horana ubumwe n'abagabo nitekane sagwa n'urweze sagwa n'amahoro meza Umunsi w'Imana mu gitondo tutegura kuja ku rusengero numva iririmba rira riti mwana wanje inyereka impuzo zera nambara riti kuko uyu munsi kuko mfise icyo mvugana nawe kumva ijwi rya mpwemu yera n'umunyenga biraryoshe bisosa nk'umutsama w'ubuki utabura ijwi uhoraho imana itaco bingana Yesu Kristo ni wewe munezero no kubaho kwanje nambaye izo mpuzu zera ndaberwa mpitana ababanyi tujyana ku rusengero shinjira ryacu ryaragarutse rimbarira riti mwana wanje uyu munsi wicara ahadasanzwe nije mu kibanza cyo ekuru ndaguha agaseke kumva ijwi ryawe muyera n'umunyenga biraryoshe bisosa nk'umutsama w'ubuki utahura ijwi uhora w'Imana ataco bingana Yesu Kristo ni wewe munezero no kubaho kwanje
nanjye ndicara, umuvugishwa yavuye mu mahanga arampagurutsa ati nguhoraho Imana, mwana wanje ndusubire kwiganyira, inzu n'umuryango wawe narabitunganije, ibyo watakaje ubishumbushinjwe kabiri, nashize muri wewe inzamba zonyiganyiza urunganwe, kumva ijwi ryawe muyera n'umunyenga, birayoshe bisosa nk'umutsama w'ubuki, gutahura ijwi uhoraho Imana ntaco bingana. Yesu Kristo ni wewe munezero no kubaho kwanje. Natembereye ku rusengero mu masaha yo kumuhingamo, yasanze inzu y'uhoraho Imana bayihinduye agaguriro, ihuriro ry'abasuma n'abambuzi, yaramwaze mu nda ntiyabihanganira, arabisanzaza abanyamadini abahindira hanze. Uyo mugabo ni Yesu Kristo Mesiya, Yesu Kristo itangaza umujanama, Yesu Kristo uhoraho Imana Data, umwami w'amana Data, umwami w'amahoro, Imana y'ubushobozi, umwami Yesu Kristo amanes gusubira mu ijuru, Satani yahagurukije abandi abanyamadini, bihinduye abakozi b'Imana, baratonaguye intumwa barazica, ishengero ry'Imana risubira kwinjiranwa, none yaduhagurukije ngo tugarukane igitinyiriro c'uhoraho Imana mu gihugu, tubatiza mu mazi izina rya Yesu Kristo, amen haleluya. Tubatiza mu mazi izina rya Yesu Kristo, amen haleluya. Dusenga mu izina rya Yesu Kristo, amen haleluya. Dusenga mu izina rya Yesu Kristo, haleluya, amen. Uyu mugabo ni Yesu Kristo Mesiya, Yesu Kristo itangaza umujanama, Yesu Kristo uhoraho Imana Data, uhoraho Imana Data, umwami w'amahoro, umwami w'amana Data, Imana y'ubushobozi, umwami Yesu Kristo amanes gusubira mu ijuru, Satani yahagurukije abandi abanyamadini, bihinduye abakozi b'Imana, baratonaguye intumwa barazica, ishengero ry'Imana risubira kwinjirama, none yaduhagurukije ngo tugarukane igitinyiriro c'uhoraho Imana mu gihugu, tubatiza mu mazi. Uhoraho nyene ingabo, Imana y'amasezerano, iyo Mana yihangarira, ifise umugambi ku Barundi, yatoranije Mose kuro Davidi iramwimika, yamuhaye uburongozi, ivyajezwe n'urutonde, yamuhaye ubwenge, ubutwari n'ukwihangana, yamuhaye urukundo, icumu n'ijambo, yamuhaye ihanga ryera, ubutumwa n'ibanga, nidushime uhoraho, yatoranije ihanga ryera, haleluya.
Yesu Kristo wabambwe ku musaraba, yaramwiyeretse mu bwiza bwiwe butangaje, amutuma kumuragirira intama zihangarira, yamutumye kwigisha abantu ukwihana n'ukwezwa, yamutumye gukwiza ubutumwa mu barundi bose, yamutumye kujana umuvyuro n'ikanguro mu mahanga, yamutumye guhindura bose abigishwa ba Mesiya. Nidushime Kristo Yesu akoze ihanga rira, haleluya. Pfukamye ariko irasengera ihanga, yahamagawe na mpwemu yera, amwereka uburongozi, yakweretse inyanja y'igufu, tubaha uhoraho kimera, yakweretse ibyiza by'urufatiro rw'ingo n'imiryango, yakweretse inyama tunyanyaneza igihugu, yakweretse urufatiro rw'ingo. Umwana w'imyaka indwi avuye kw'ishuri, yaciye gutembera mu muhana w'uwo bigana, agezeyo baramusimana araryanirwa, bamwereka n'inzu yabo basigiwe na se uko ari nziza. Bahejeje aratana iwabo, ageze muhira barirase ati dawe naciye kuramukanya ku bana twigana barafise abavyeyi, ntibagira se na nyina ariko barafise aho baba iwabo, nivyo kubatunga dawe, tweho turagufise kandi turafise namawe, ariko ho dushumvye turahasonzeye kandi twambaye ubucocerwa. Umuvyeyi avyumvise yarazunguriwe yikubita hasi, nanje ndavyumvise nakubise iripfukamiro hasi ndasenga, uhoraho mana ihangariye, tabara abakozi bawe, tabara abavyeyi umva gutaka kwabo nkuko wumvise gutaka kwihanga Isirayeli muri Egiputa. Amahanga yuzuye impunzi, amabohero yuzuye abafunze, n'igihugu kuzuye abakenya n'abashonje, ingutabare ihanga ry'abarundu ushitse isezerano. Uhoraho mana ihangariye, turagutakambira ushitse isezerano ku Burundi.
bose ubu basharira iby'igihugu kandi bakadutera igitsure. Abigisha n'abana barata amashure bakajya guca ingero mu mahanga bakarwayo. Abakenyezi bahata agahuzu bakaboka kugira ngo bagaburire imituko. Abagabo baromokera kure kugira ngo ntibarwe mu muryango. Amahanga yuzuye impunzi, amabohero yuzuye abafunze, n'igihugu kuzuye abakenye n'abashonje. Ingutabaye ihanga Barundi ushitse isezerano. Nabonye mu gihugu cy'ubundi kuva nyaruka, naruse umusozi muremure ngiye gusenga uhoraho umuremyi wacu. Nararize ndakomanga mu juru ntima natabara Abarundi dutabare. Nururutse umusozi nururukanye amasezerano ku gihugu cy'Uburundi. Uhoraho Yehova yadutoranirije kwihangarira abami n'abaherezi. Yatuboye iriba ry'agakiza i Burundi, n'abanyamahanga basomingwa ko igihugu kisorongorwa n'umutoranywa yatumwe n'Uhoraho nyene amahoro. Ubutaka buvumurwe imbibe zaguke, amacakubiri azimangane. Amen. Kubera ubwicanyi n'ikibi nabonye mu gihugu cy'Uburundi kuva nyaruka, narisonse shenje ndeba amagara ndasenga uhoraho umuremyi wacu. Nararize ndakomanga mu juru ntima natabara Abarundi dutabare. Numvise ijwi ry'Uhoraho rihumuriza yabaye amasezerano ku Burundi. Mu Burundi hagiye kuboneka ubutare, igitoro n'ubuhinga, umutekano n'ubutungane vyuzure. Ifaranga rigire agaciro, impunzi zitahe, abanyororo bidegenje. Imana ihoraho yasutse mukoya mu ubwenge n'urukundo mu Barundi. Amen, haleluya. Shima Mana yera, Uhoraho Imana y'ihanga ryera yaje guhana no guhemba kukugura ikibi. Barundi mwitegure mwihane ibyaha mwezwe, kugira ngo mubone ukugira neza. Uhoraho Imana y'ihanga, amasezerano y'Imana turayakiriye. Amen, haleluya. Shima Mana yera, haleluya. Amen, shima Mana yera. Amen, shima Mana yera. ingoma y'ihanga ije kwimi Burundi, n'igishimbo mundi gikwirakwira. Ivyera vyihutsa n'inyota igahanagurwa, ubwiza buratemba bugadabagizwa. Ingoma y'ihanga yera ije
impundu hose tukishimira impundu yacu idasubizwa. Imivumo yose tuyihambare mu bururi, niko gihe c'impanuro no gushimira. Impundu zacu ziramamaje kw'igihamya giheba, tutazogenda turuhana. Ingoma ihanga yera ije kwima Burundi, mu misi mikuru tuzovyerekana. Kuririmba no kuvuza impundu hose, tukishimira impundu yacu idasubizwa. Z'abasokuru bacu twisunze urukundo rwacu rukatuzigama. Intimba zikiravye mu mitwe ariko tuguma dutahe amagara meza y'igihugu. Ingoma ihanga yera ije kwima Burundi, mu misi mikuru tuzovyerekana. Kuririmba no kuvuza impundu hose, tukishimira impundu yacu idasubizwa. Ijuru ryose riririmba izina yawe, ukwezi kukirugwa urukundo rwawe. Ndakwizeye rega ndarimyeye, wampaye amahoro mu mutima. Nyamuneza iri kumeresha ndaso, mbebera ukuntu uhindura ibyago, utanga ubutoni mu munyamuremyezo. Izina ryawe ntiri hafi mana, isuku mbere imitima. Twaremeye urukundo rwanyu, tutazura ingabire nyinshi. Nari mu mwijima wahinduye umuco, wambereye umutabazi wagira umubano. Mu kanyamuneza kawe ibyo naguhora, ubu ndahimbawe nsaba nzorinda amajambo. Amaboko yawe si warayirukamye, mpagarariye umusoma n'amatwi. Ibihugu byose byohereza amasengesho, duha ijuru nk'igiti giteye inzu. Izina ryawe ntiri hafi mana, isuku mbere tanga imitima. Twaremeye urukundo rwanyu, tutazura ingabire nyinshi. Izina ryawe ntiri hafi mana, isuku mbere tanga imitima. Twaremeye urukundo rwanyu, tutazura ingabire nyinshi. Nari mu mwijima wahinduye umuco, wambereye umutabazi wagira umubano. Mu kanyamuneza kawe ibyo naguhora, ubu ndahimbawe nsaba ngo nzorinda amajambo. Izina ryawe ntiri hafi mana, isuku mbere tanga imitima. Twaremeye urukundo rwanyu, tutazura ingabire nyinshi. Izina ryawe ntiri hafi mana, isuku mbere tanga imitima. Twaremeye urukundo rwanyu, tutazura ingabire nyinshi.
한강에 외생 하구르게 두심이래 우어라 옛날나야 주 니무코메레 아마시 마미 와주 Yesu Kristo yakitangiye agapfa turirimbe kuko twahawe impwemu yera aturongora ijoro n'umurango ihangarera nimuvuze impundu dushimire yaduhaye isezerano ridahama yaduhaye isezerano ku gihugu no kw'ishengero ryiwe yaduhaye ububasha bwo gukandagira satani n'abadayimoni yaduhaye ububasha mw'isi ikuzimu no mw'ijuru amen 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 haleluya yaduhaye gushikabana imana muri kristo yesu mesiya yaduhaye mpwemu yera aturongore amen 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 abarundi wese nimuvuze ingoma nimumanure inanga imbere y'imana ihanganyera haleluya 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 abantu bose nimuve mu madini nimuve mu biganje no mu moko nimuze ku mwami yesu kristo wihanganye yatoranijwe abarundi twese dusanganire uhoraho imana ihanganira hari mu gitondo kare mpukama imbere ritanga ndiko ndasenga uhoraho imana ihanga ryera n'amagara nti mwami yesu imyaka ibaye 30 ndindiriye amasezerano niyo haze inyoni zitatu ziharara kw'idirisha ry'icumba c'amasengesho ziraririmba ziti mwana w'umuntu narumvise ugusenga kwihanga ryera ngaje gutabara ziti mwana w'umuntu uyu mwaka nturengana kuko yabuze ijuru zaje gushitsa amasezerano ziti mwana w'umuntu semerera urimbe yuko amasezerano ashitse ari